Imana yo mwijuru iguhezagire wewe uriko urakurikirana kino kiganiro kigufi nashaka kugiriranira namwe. Bien cher niyo nizigiye hari ikibazo ngize imisi mvuga ko kandi n'ubu nkibandanya duce hirya no hino ijambo rivuga ngo vy'ukuri ukwizera rukirisu n'ikintu ataco kimaze. Sinza gusubira mu vyo maze kuvuga ariko nshaka mbandanirize aho ngeze. Uyu munsi rero nshaka kuvuga ko hari ibintu tubamwo kandi ugasanga ivyo bintu tubamwo tuvyitirira ubukirisu ariko turiko turabubeshera mu vy'ukuri ari ibintu bituruka mu vyizegwa vy'abantu bemera kwisiganjwe n'ibinyamwonga n'imizimu bamwe bita ba animistes. Ku batabimenyereye nashaka kubamenyesha yuko niryo dini ryari risanzwe riri mu Burundi no mu bihugu vyinshi vya Afrika imbere yuko ubutumwa bw'agakiza bushika. Uyu munsi rero hariho abantu bakiboshwe n'ivyizerwa bituruka muri iryo dini rya kera kandi ari abakirisu, ugasanga n'inyifato zabo uziravye neza zituruka muri ivyo, mugabo abababona bagaca bavyitirira ubukirisu bakarenganya ubukirisu nk'uko maze kubivuga. Iyo umuntu akubajije ikibazo kivuga ngo ninde aganje isi canke ni bande baganje isi, wewe wocishura gute? Iki kibazo ukibajije abantu bizera imizimu bakizera n'ibinyamwonga, les esprits des ancêtres et les démons, bakubwira yuko ivyo nyene arivyo biganje isi, niko babona isi, ico bita cosmologie yabo, ingene batahura ingene isi yubatswe, ingene ibintu bimeze. Bo bemera yuko imizimu n'ibinyamwonga n'ibindi binyabubasha bitaboneka arivyo biganje isi, ko umwana w'umuntu ari mu minwe yavyo bimugira uko bishaka. Ariko usomye Bibiri ivuga ngo Imana niyo iganje ivyaremwe vyose. Imana iganje amahanga, iri hejuru y'ikintu cose kibaho, ukuganza kwose kuri mu minwe yayo. Murabizi na Yesu Kristo igihe yaramaze kuzuka yabwiye abigishwa ngo nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Murumva ko atabo yasigaje. Ariko kandi Bibiri irongera ikavuga ngo Imana yaremye abantu, yaremye umuntu kugira ngo aganze ivyo yaremye. Hari ukuntu ukuganza kw'Imana yagushize mu minwe y'umuntu mu bijanye n'ivya hano kw'isi. Imana yagize ico bita délégation de pouvoir de gestion. Iravuga iti muntu we ndaguhaye ubwenge bukwiye, urashoboye gutunganya ivy'ino si, ariko nk'Imana yawe sindabiguhebeye, uzobikora wisunze uko nshaka. Uko niko umukirisu vy'ukuri atahura ijambo ry'Imana, atahura vy'ubuzima nuko abibona. Ariko iyo ubajije babandi rero nariko ndavuga, bo bemera yuko ibinyamwonga n'imizimu arivyo biganje isi. Ngenda bereka inkurikizi rero z'uku kwizera ibintu nk'ivyo, muce muraba n'ingeso zimwe zimwe zishobora kuboneka ku bakirisu zituruka kuri iki kintu. Inkurikizi ya mbere y'ico cizerwa kivuga ko isi iganjwe n'imizimu hamwe n'ibinyamwonga, nuko abantu baca babaho batinya ivyo bintu vy'impemu, ivyo bintu vy'imizimu, ivyo bintu vy'ibinyamwonga. Babaho babitinya kuko bumva ko bishobora kubagira uko bishatse, bagaca baba abantu babaho mu bwoba, akantu kose gakomye bakabona umenga karabaye, bagaca babaho bagerageza kubinezereza biciye mu vyo guterekera, biciye mu vyo gutanga ibimazi n'ibindi n'ibindi. Hariho n'abakirisu batanga imperezwa babitahura gutya, bumva umenga n'uguhwamikisha vuga Imana. Murumva ko baba bavanze ibintu bidakwiye kuvangwa. Ikindi kintu kiva muri kirya cizegwa nico bita fatalisme. Mu Kirundi novuga ngo hazoba icobaye. Ubuzima bwanje n'ubundi ntiburi mu minwe yanje, buri mu minwe y'ivyo binyabubasha bitaboneka, bizongira uko bishatse. Ivyo rero bituma abantu badafata ubuzima mu minwe. Les gens ne sont pas responsables de leur vie. Bumva yuko inyishu z'ibibazo zizova muri yasi ya vya binyabubasha nyene bitaboneka. Nico gituma iyo bagize ikibazo mu buzima bwa misi yose ntibakoresha ubwenge ngo barondere umuti wacu, baca baja ku bapfumu no ku bandi bantu bashobora kubafasha kwinjira muri yasi iri mu vya binyabubasha bitaboneka, kuko bumva yuko ubuzima bwabo buri mu minwe yavyo. Ntibumva yuko bobo bafise ubushobozi bwo kudadanura ibibazo babo bacamwo mu buzima bwabo bwa misi yose. Fatalisme, hazoba icobaye. Umuntu akabaho adategekaniriza kazoza, adatunganya ubuzima bwiwe, atiyumvira mbega mu myaka 5 nshaka kuba nashitse kuki, kuko yumva umenga ivyo si ivyiwe, biri mu minwe ya vya binyabubasha biganje isi, kuko n'ubuzima bwiwe buri mw'isi. Nta bubasha afise bwo kubushira ku murongo nk'uko avyipfuza.
Ica gatatu, inkurikizi iva muri ico cizegwa nuko gituma abantu badaha agaciro ugutahura ingene ibintu bikora, ingene isi imeze, ingene ibintu bimeze. Ntibagira umwete wo kugira guserangura ngo batahure iyi si ingene imeze. Mbega iyo imvura iguye haba habaye iki? Mbega iyo habaye umuturagaro haba habaye iki? Murazi ko keraho bavuga ngo inkuba ngo ni ikintu c'igikoko ngo kimeze nk'inkoko. Ntibagira umwete wo kurondera gutahura ibi bintu biba ni biki? Iyo habaye nyamugigima haba habaye iki? Ni kubera iki iyo izuba ryatse ubona umuhisha ku mazi uduga hejuru? Ivyo byose ntibagira umwete wo kuvyinjiramwo kuko bumva umenga bo babinjiriye vya binyabubasha biganje isi. Kuko mu ba animistes rirya jambo rivuga ngo ni mwebwe mpaye uburenganzira bwo kuganza ivyo naremye ntiribaho. Bobo bumva ko biriya binyabubasha bitaboneka arivyo viganziye, rero kirazira kuvyinjirira ngo ugerageze gutahura ingene isi yubatse. Wowe uri gukora ibintu utajejwe kandi wohava ubizira kuko wibuke kuri mu minwe ya vya binyabubasha bitaboneka. Abanimiste rero n'abantu badaha agaciro ubumenyi, n'abantu badaha agaciro ubuseranguzi, bumva umenga ntibikenewe. Ikindi kintu kiboneka mu bantu bagendera muri ico cizegwa nuko bavuga ngo kuroranirwa canke kumererwa nabi, kugira ivyago n'ubundi bituruka kuri vya binyabubasha nyene. Muzobibona uku iyo umugore apfakaye, abanimiste baca bafata yuko hariho ibintu vy'ibinyamubasha bibukoreramwo vyishe uwo mugabo wiwe. Mbere mu moko amwamwe hoho abagore bapfakaye baca babaturira kuko bababona nk'umukoshi muri uwo muryango, bababona nk'ikintu vya binyabubasha bije konona uwo muryango vyinyegejemwo. Ntibanagira n'impuhwe ngo babone ubuzima bw'umwana w'umuntu ababaye kuko yapfakaye. Babona ingorane muri uwo muryango, kandi na hano iwacu naho batashika kuri urwo rugezo hariho abari bameze gutyo. Uwumerewe neza nawe agatera imbere akagira ubutunzi bufadika, baca bafata ko imana zimushigikiye ziri ku ruhande rwiwe. Murumva zari na nyishiga, hari akajambo bavuga ngo zirema kwinshi ntiharema imana imwe. Baca babona yuko vya binyabubasha bitaboneka biri ku ruhande rwiwe. Ugize ivyago ni vya binyabubasha bitaboneka biriko biramugwanya, biriko biramukorera ikibi kubera kumbure nawe ari umuntu mubi. Ngira ngo muramaze kubona n'abakirisu iyo umuntu agwaye baca batangura kumwagiriza, wewe ntutanga imperezwa, wewe uri kumukoshi, wewe uri kw'imivumo. Ugasanga ikintu cose gishikiye umuntu bagerageza kurondera insiguro zacu mu buryo bw'impwemo, ariko burya si ibintu vyose bituruka mu buryo bw'impwemo, hariho ibivayo. Ariko iyo tugombye kubifata ko vyose ariyo biva, tuba turiko turahengamira kuri rwa ruhande rwa ba bantu ndiko ndavuga. Isi irimo ikibi, hariho ikibi kiba gutyo nyene kubera yamaze kwinjirwamwo n'ikibi kibuko, naho ata kintu c'impwemu coba kiri inyuma. Mugabo tukamenya yuko inkomoko y'ikibi ca mbere ni Satani, birafise aho bihurira n'umuzo wa Satani mw'isi. Ubutaronsa abana ni ingorane, n'umukoshi, n'umuvumo, nkuko womenga umubiri w'umuntu ni ikintu kiganjwe nyene n'ibintu vy'impwemu gusa, nkuko womenga nta kintu gishobora gushika mu mubiri atari uko gitewe na vya binyabubasha bitaboneka. Ivyo rero bica bigwanya iciyumviro cyo kurondera gutahura igituma umuntu atavyara. Mbega ubugumba buva kuki? Mbega iyo umuntu avyaye abana babiri carimwe biba bitewe n'iki? Bimwe vy'amahasa mu banimiste babibona nk'ingorane, mbere n'uwo muryango baca bawugirira ibintu nyene vy'imuhamuro kugira ngo bakingire abo bana. Nabyo byose vy'abana b'amazina hano iwacu vyari bifise ibintu bifatanye navyo vyo mu vyizegwa vyo mu buryo bw'impwemu nyene, kuko bavuga bati vya binyabubasha biganje isi tutabinezereje noneho biratumara kubona haje abana bameze gutya, abana bangana gutya, dutegerezwa kuraba ingene tubinezereza. Ivyo rero vyatuma umuntu agize ivyago, naho vyoba bivuye ku bube gito bw'umubanyi canke bitewe n'iyindi ngorane mu mubiri wiwe, abonwa nk'umuntu w'ingorane, ahubwo y'amadayimoni yose ari muri we. Bigatuma ubuteye imbere, naho yoba ari umusuma, naho yoba ari umuntu adashobotse, yubahwa nk'umuntu vya bintu vy'ibinyabubasha bitaboneka bishigikiye. N'uyu munsi birahari, hariho abantu bazi yuko ubutunzi bwose ari bwiza, bagenda bakiba bagaca baja mu nsengero gushima Imana, batazi yuko ubutunzi bwiza mu buryo bw'umuntu yubaha Imana bujana n'ubugororotsi. Ubutunzi bujana n'amanyanga ni gisesema mu maso y'Imana. Reka rero ndabasabe tureke kwagiriza ukwizera rukirisu amakosa kudafise.
hariho ibintu tugenderamwo bidaturuka mu kwizera rukristo, bituruka mu bindi vyizerwa bisanzwe biri mu bwenge bwacu kandi biganje ubwenge bwacu, maze abantu batubona bagaca bavyitirira ukwizera rukristo. Igituma bimera gutyo nuko ijambo ry'Imana tutaba twarihaye ikibanza gikwiye ngo rinyengetere muri vya bintu bituganje, maze rikuremwo ibitari vyo, ryinjizemwo ivy'Imana yavuze, gutyo n'ingeso zacu zigendere kuri uwo murongo w'ijambo ry'Imana. Nta kibi gishobora guturuka ku kwizera rukristo, kuko Imana yagutanze ni Imana igororotse 100%. Iyo mu bakristo habandanya haboneka ikibi, ntituze tubironderere mu ijambo ry'Imana, ntituze tubironderere mu bukristo, ahubwo tuze tubaza abo bakristo nyene ingorane bafise, kuko nibo biba vyananiye kugendera ryabanga ry'ubukristo. Nuko mu kurangiza rero nashaka ndangize mbaza ikibazo cane wewe ndaba uri umukristo, wowe ukurikira iki kiganiro uri umukristo, ni kubera iki tudaha agaciro ico ijambo ry'Imana ritubwira? Imana itubwiye ngo nimukunde abansi banyu, ni kubera iki tubifata nko kumengana amajambo gusa, ntitwumve ko iduhaye itegeko idusaba ko dukunda barya abantu nyene batwanka, tubasengere, tubasabira ivyiza? Ni kubera iki turyoherwa nuko ivyo twizera bigarukira mu kanwa gusa, mugabo tugeze mu kuntu dutunganya ingo zacu ukamenga nta kibanza bifiseyo? Imana ivuze ngo ukunde umugore wawe nk'uko wikunda, ni kubera iki aho tuhageze umenga ntitwataho ico yavuze? Mbega ivuze ngo nimwubaha abagabo banyu, ni kubera iki naho nyene tuhageze umenga biratuyobeye? Ugasanga umuntu kubera ari umugore afise amafaranga menshi kurusha umugabo, ukamenga iryo jambo ntirimwerekeye. Ubundi nawe ugasanga n'umugabo kubera wa muco w'aba animistes wo kwiganza, bikamunanira gutunganya urugo rwiwe yisunga ijambo ry'Imana, akaba umuntu umudictateur, umuntu w'iterabwoba mu rugo kandi ari umukristo. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunde abagore banyu nk'uko mwikunda. Abantu b'Imana, Imana idushoboze, Imana idufashe tugendere ijambo ryayo, tureke kurivanganya n'ibindi vyizerwa bitayiturukako. Kandi nk'uko namba nkunda kubivuga, ndagutera intege ngo aya majambo agufashije uheze uyasangire n'abandi, kugira ngo dufashanye bantu b'Imana twubaka ubwami bw'Imana, kugira ngo ubutumwa ntibubandanye busuzugurwa n'abatizera Imana kubera ivyo babona bitabereye. Imana ibahezagire, mwakoze kubana nanje.